no munsi mfise akanyamuneza ko kubona dusubiye guhura indongozi turi mu kiyago c'imbere y'Imana. Akayaga k'Imana niho gaca kinjirira. Ndashaka kandi gushimira umukozi w'Imana yahejeje kudushikiriza inyigisho, kuko ni inyigisho nkoramutima. Mbere numva yuko umenga haca umuntu yohava azongerako. Ico nabonye gusa nuko koko ikintu cyose kirafise umwanya wacu, kirafise umwanya wacu kandi turakwiye kubitegera. Inyigisho nk'izi atanze ziramaze gutangwa inshuro zoba zirenga nka 20 mu bikorane bimaze kuba ngaha muri iki gihugu. Hari igihe numviriza inyigisho avuga ati mbe none kumenga tuzisiga hanyene ntiduhinduka ni kubera iki? Zirigisha mugabo uno munsi turabona yuko buke abantu bagenda barakira. Hari igihe kimwe nigeze kwicuza, muribuka turi Ngozi aho twavuze tuti umwe wese yisuzume yihane, hanyuma ejo umwe wese aze yandike ingeso ziyiwe abona, hanyuma tuziturire. Burya je nari nzi yuko bifise ingaruka yuko umuntu yumvise ko yataye mu muriro bimwe wenyene yinegura, mugabo guhinduka biragora. Hari igihe mpora niyumvira iki gihugu nkavuga ndavye ingene kimeze uno munsi, nkaraba ivyo twaciyemo. Hari igihe nanje mvuga nti uyu munsi ya myaka 70 umuhanuzi Yeremiya yavuga yaheze, turinjiye. Ndavuga kuko sinzi, sinavuga ngo nabikuye hehe. Muribuka mvuze nti umwaka wa 2025 niwo mwaka tugize uwa mbere mu rugendo rurora ku gihugu c'amata n'ubuki. Ivyaciye biboneka muri uwo mwaka ibintu bikomeye cyane, ku buryo bicaye biboneka ko urugendo rwatanguye. Ariko kugira urugendo utegerezwa kubanza kwikurako umuzigo wakuremereye muri kahise, ukavuga uti mugende mujanye, ntaho uja uraremerewe. Ubanza gukura zirya ngeso. Nico gituma inyigisho nk'izi ari nziza cyane. Je nariyumviriye igituma usanga guhinduka bigoye cyane ku ndongozi. Hari akantu kanshitse kajya ariko aja ku musozo, ariko avuga ati umukoroni. Igituma tudahinduka, hariho ingorane dufise mu muzirikanyi wacu kandi zifise amamo. Yatanguye avuga ati twikukiye idolari rivunjwa $50. Kubera iki? Kubera iki idolari ryavunjwa $50? Kubera iki? Ico nuko ciga neza. Ni igiki twashora hanze twaba twarazanye amadolari aza kugira agaciro? Yari amahera yose dusavye, amadolari kijya gihe yose $100 yava nibo bayaduha. Mugabo nasanze ubutare bwacu nabwo bari babumaze, no kuvuga baduha mu vyacu akamanyu ku vyacu. Kuko muravye nko mu Kirundo hamwe Murehe, imetero zirenga 300 za cinere umugabo acamwe ahagaze, ukaraba ingene ireha, ukaraba ubutare bakuyeyo, uteye ubwoba. Haruguru honye na hamwisare, uravye winjiye ushitse ku metero zishika 30,
haramayira ibindi binogo ayandi mabarabara iribandanyuku irigenduku n'irimanuka mu kuzimu. Uravye neza bakurikira ubutare bungana nk'ijana kwijana, ukaraba iyo cuivre na cobalt yavuye hajya honye. Gaca ndaba imakebuko nyene twasanze naho nyene tinere irenze metero 150. Saho gusa hose na tererare hajya imayuyu twasanze abazungu barayimba. Muze murabe icyagiye rero kunyereka neza ingorane nuko bari babizi ko dutunze, mugabo tukaja kubasega bakavuga bati muzobeshwaho n'imfashanyo tubahaye, ntibaturya karati naho musega mwebwe burya mwicaye mugahiye raba hajya muga mwishuri ruca twiga ngo rosusore buhunde et extrêmement pauvre. Sivyo twize. Je niko ndabiraba rero ndabona ko hariho umutego, agatego naho twavuga ngo twikukiye kagumye gateze. Hariho iyo ndiko ndiga imvo n'imvano kuko ndaraba inyifato y'abantu bamwe bamwe. Umwe wese hari igihe nca ndamukurikira muri kahise kiwe ingene yakuze ingene ameze. Hariho umuntu yigeze kwerekana muri ubu buhinga ngurukanabumenyi mu marezo sosiyo, yerekana imbwa yashize ko inkoni yayiboheye ko amanika inyama imbere yayo gutya. Imbwa iriruka igiye kurondera iyo nyama gusa kandi itari wishikire. Candaba umuntu atagira umutima, umuntu afise umutima muke, umwina umunoho ntashaka kugira umutima wo kurondera, aguma yiruka araba ivyacarya ubwo nyene. Ndabiravye ndabona neza ko umukoroni yamanitse iyo nyama ngaha, twese duca tugenda tuguma tuyiraba gusa, ntitwigera turaba hasi ngo tugire ico twokora, tuguma tubona ya nyama imanitse gusa. Kubera iki? None ko ivyo bisanga mubize kubera iki biri mubize kurusha batize? Tuza turisuzuma twebwe nyene turaba. Nukuvuga twe twagumye turaba ni nk'inyama rero umukoroni yasize amanitse, twebwe twese tuja kubera umunoho munini tuja kuyirondera, duca tuyigwanirako, turanka kuja kugwanira kwitunga iwacu dufise ngaho. None kubera iki uno munsi ariho haje uwo mutima wo kubona ko dushobora gutunga? Umutahe ni kuki tuwubonye ubu? Kubera iki ubu ariho tumenye ko isi dufise ishobora kudutunga? Uriko uraduga aha haruguru mu mugamba harangiye kuduga ubu, hari n'igihe ncayo kugira gusa nirabire, nta kintu gishajije nko kubona imirima ku misozi. Kare ryari ishinge tutarya gushikaho ndibuka komine Mukike ya kera bariko baravuga ngo tworima ngo inka zacu zoca zibura aho zirisha, nkarondera vitamini iri mwishinge ishobora kugaburira inka nkayibura. Izo nka wasaga afise 20 zikamwa mu gatamaritiro 5 ashobora gukama. Ishinge ryari ifise vitamine iyi ushikaho nabajije ni mumbwire ishinge ico ribaze kugira ngo twumve ko twese turiziganya. Mugagenda urabo no munsi usanga hari ibiraya, usanga hari ibigori, usanga hari ingano, usanga hari ubwishaza, biga ntibibereganuze n'amashuka. Kubera iki tubibonye ubu tutabibonye kiyagi? Umuhanuzi Daniyeli ariko arasenga yaruhishijwe nubwo buhungiro, niwe yatevye Imana burya arakwibira akabanga. Iti burya rero aribuka yuko yasubiye mu vyanditswe ati bari barabivuze imyaka 70 iheze ko zo catuki, acasenga avuga ati Mana rero hageze, ya myaka 70 yageze, none ubu rero dukure muri bwa buja.
nubwo ntimwosanga tweho aya magume twagiyemwo sije twayikwegeye, twananiwe n'iki kugira ngo tubone natwe twoshobora kubona tuti ya myaka Imana yari yaduhanye yarahetse. Kuko jewe ico kintu ngoma ndakivuga, ntibishoboka ko twari kuja mu magume nkajya atagihano turimo abavukanye. Jewe nuno munsi ndemeza ko abarundi ari ubwoko bumwe, ufise ingene azobisigurira arazoza yicare asigurira ingene mu Burundi hari ubwoko bubiri canke butatu. Mwaje vyarananiye uvuze ngo habaye amacakubiri ashobora kuza mu mavukana. Bene Israeli nyene ibari 12 Yosefu ibamu hajya baramwisha, Imana niyo yakinze, none ntibacanyemo kandi bavukana. Gucanamo sico cerekana ko mu Burundi hari amoko. Ari maze iminsi usoma cyane muri Bibiliya ndondera ku bintu bijanye n'umuryango wa bene Israeli, ndiko ndaraba igituma muri bijya bihugu hamwe ingwano. Abantu babivuze ko menshi igihe Israeli iteye Gaza bazana bimwe vy'abamagoge, bavuze vyinshi. Muga jewe naragiye ndasoma bukebuke, ico natoyemo nimumbwire ya miryango 10 igihe abaye amacakubiri umwami Salomo amaze gupfa, ya miryango 10 yahereye hehe? Ko tubona abitwa abayahudi bo kwa Yuda nabo kwa Benyamini nibo bari bagumanye bagira kapitale Yerusalemu. Ijya miryango 10 bagenda muri noro bagira kapitale Samaria. None ijya miryango 10 iri hehe? Ko tuguma twumva bo kwa Yuda gusa biciyemo kabiri. None baciye ubwoko bubiri, heka niyo baciye ubwoko bubiri, bagumye ari ubwoko bumwe mugabariciyemo imice ibiri. Ahubwo je nico gituma nkunda kuvukanisha Burundi na Israeli, kuko vyinshi byabashikiye natwe byaradushikiye. Niho rero jewe ijambo ry'Imana rica rinyura cyane, kuko sanga ivyabashikiye byadushikiye natwe. Iryo jambo ry'Imana riraturabijana kwijana. Muramuvyumva avuga nti ingene mbona abarundi nyifata yabo, ahubwo barusha kwiyorobeka abayahudi bo kuri Yesu. Abo kuri Yesu bari boroshe gutwara ndabarafite ngaha aragutwengera akaguhezagira ureganye gwico kivagundu. Ahubwo none biriko biragabanuka. Yesu aragenda akigisha, hakaba haja abafarizayo kumviriza gusa. Kumufatira hehe? Bakitwa ko bari mu bumviriza, baje kumumviriza, muga bataje kumumviriza, baje kumviriza akajambo bamufatira ko gusa. Bagaca bataha bagacagira iyindi nama, bati mwumvise yavuze iki zamurandika. No ngaha mu Burundi hari incabwenge zitonda zije kumviriza gusa aho bafatira umuntu. Andabeshe iyo baje kumviriza babahinduka. Iyo baba aha twese turi ngaha twaje kumviriza tubaduhinduka. Mugabo none ndiko kirudahinduka baturi babafarizayo. None mwumva ijambo ry'Imana ritari turabatweho liba rituraba. Ariko je ndavuga nti twebwe twari kwegeye amahano. Hari akantu mugasomwe ari cyabwenge twaca rutekereza tugiye turasoma. Soma igihe Imana yahezagira Nowa, yaravuze neza yuko amaraso y'umuntu izoyishyuza, amaraso izoyishyuza kuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana. Iyo wishe umuntu wawishe Imana, hari muri wewe. Iyo abantu birabagora kumva yuko umuntu
ari mu Imana. Mugaje biranyorohera kumva. Namba muzi yuko muzora mukajya mu ntoki n'Imana gutya. Urarindira uzobura. Je maze kubona ingene Imana yaremye umuntu ijya processes. Birabanzira bumba ihingura byanditse ngo ihingura umuntu muri Bibiliya ya Katolika ngo ihingura umuntu mu gataka. Ngo hanyuma imuhuhiramo impemu z'ubuzima aca umuntu muzima. Impemu zavuye koma. None si uyu muntu w'ubwenge, si uyu muntu adapfa. Icyo nitugitegera neza. None mbwira ingene uburongozi bw'igihugu bwotegura kwica gusesa amaraso, Imana ikagoma yinumiye. Uca wiyumvira uti none vyavuye he gushikaho indongozi zitegura kusesa amaraso? Yavuze ko yabajije umuntu nanje mperuka nta mezi menshi arahera, igihe amatora yaraheze, nagiye hari y'Imwaro amabanyire ku Mutama, yagendanye na kwa gasore w'umuporona, aca ntera inkuru ati je burya hageze bijya by'abitingi, ati nari mfise ihema, ati ndabura bafasha kuryubaka, ati nzabona imbonera kure zije kufasha kuryubaka, ati hanyuma abasore definitely nabo bafise mitingi, ati naje ndabatiza rya hema. Mutama agerana na kwa gasore ariko aranezerwa ninge nabona ibintu uno munsi byahindutse. Hamacha ndamubaza none ga Mutama, hari habuze iki kugira Burundi bumere nk'uko buri uno munsi? Ni naho benshi babugaya aho bugeze uno munsi. Hari habuze iki basi n'imiburi bumere nk'uko bumeze uno munsi? Atiri wariyumvira nta rezonema yaca avuga ngo hari habuze ababikora. Urumva hari habuze ababikora. None nk'ubu uzobaza mu myaka 10 iti kubera iki Uburundi atari igihugu giteye imbere? Yarabonye mu masanamu aba bakenyezi n'aba bagabo bari ngaha bangana uko, ntidushikana 10 ntidushika n'igice kimwe kwijana mu ncabwenge ziri muri Burundi. Ni atubaza ati kubera iki Burundi budateye imbere mu myaka 10 tuzomwishura iki? Yabonye amasanamu tuzomwishura iki? Nimwe murakiyumvira umwe wese ntabuzi igisata arongoye. N'urongoye ishengero azobaza ati kubera iki muri iri shengero ryacu duke tuzokwishura iki? Aha rero nico cigwa, kuko imisi yose byose bihera ku mutima w'indongozi. Naho twogira gutabarundi nibashaki baba bakozi 100%, atandongozi zihari ni debandade. Idebandade kubera iki? Ejo mwaravyumvise abakozi. Dufise abarimyi, aborozi, abubatsi, ababaji, ababumvyi, abajisha, ni benshi. Mugabo bose nta numwe impano yiwanje ndayifise urayikeneye, muga nawe ndakeneye ivy'iwawe. None ni nazotwungira ubumwe ko umuntu akura yikunda. Kugira ngo byose bikunde indongozi. Kandi ntimuze murondere ngo burongozi mwumvise ivyo yigishije byose byafatiye ku ijambo ry'Imana. Uburongozi bukomeye buva ku ijambo ry'Imana. Uravye nari akantu ako namafatira ko bwa mbere ngitangura amabanga y'umukuru w'igihugu, nagiye kwiga nti none umukuru w'igihugu nk'umukuru w'igihugu nzokora iki? Natse kumera nka Rehobowamu umuhungu wa Salomo yagiye kubaza abenegihugu ati no bakorera iki kugira ngo muramigwe tubane neza? Bati dukure ko umutwaro so wawe yadushizeko. Aranka kuvyemera, abaca kubaza bakurambere baramubwira bati nivyo bakure ko mutwaro niho uzobatwara bagatwarika bikagenda neza.
acaragaye bakurambira acagenda mu runganwe rwiwe. Bimwe yavuga rero ya misore acagenda mu runganwe ati babwiye ngo ndabakore kumutwara ate abo genda babwire neza ubishure uti data yari yabashize kumutwaro je nzogwiza incuro 5 uti yabakubita ikimoko je nzobakubita ikimoko kiri kwa magera acaragenda bishuruko mwiyumvire uri ndongozi cyambere banza kuvuga uti none jewe nzobigenza gute hanyuma urahanuza mu kwabivuze je ikintu cyambere naciye nibwirizwa shingiro biraboneka ngo umukuru w'igihugu akora ibakora ibi ujya mwibaza ko ari biga hari hivyo umukuru w'igihugu ajejwe atari biga byaretse bibwirizwa shingiro ahubwo handitseyo bikeye iyo umukuru w'igihugu abakurikiza ibyo bibwirizwa shingiro kwa mayiryamiye kabisa ariko naciye ngenda mu ijambo ry'Imana nza gusoma hamwe sebukwe wa Musa Yetiro yamubwira we ntushobora gutwara igihugu rumwe ntibikunda wewe ujejwe kumenyesha ivy'Imana ivuga ku ihanga ryayo ubwa kabiri kwerekana inzira bafata ubwa gatatu kwerekana ingingo bategerezwa gukurikira wewe ni uguma werekana sabona yuko nta wigira ko umukuru w'igihugu kabisa niho nakuye icimviro cyo vuga none nk'ubu uwombaza ngo abarundi uri kubajana hehe no mwishuriki nari kumwishuriki aho naciye nja gusenga abo twakoranye ijya vision baravyibuka nabanje kubatuma nti genda muzunguruke mu bihugu byose byateye imbere mu ndabire kugira igihugu kivuye ko giteye imbere kiba kimeze gute umwene gihugu wahaba ameze gute baragenda bariga none twebwe Burundi ne ushaka gutera imbere kuko nta kintu nakumaniga none uwombaza ngo Burundi uri kubujana amajana yakwereka inzira kuko umuntu ntazokwama imyaka yose mugani vyiza yuko abantu bagira ibarabara bariko barajamwo niyo bariko baraja bakabona bacerewe bakamenya ko bacerewe ariko baranyaruka bikagenda neza hari igihugu namafatira bakarorero cy'Ubushinwa cyari gikenye cyari munsi y'u Burundi mu 1947 hanyuma barigira inama batangura gukora niho naboneye rero indongozi ico zimaze ubumwe bw'abantu ntidushobora kuzotera imbere hari habariko barakwega abandi nabo bariko barasumika ibikunda muguzura muri ibihugu byacu ngo je ndi mugambwe gutavuga rumwe na leta iyo leta urayizi carico gusa kugira wowe none ntawe muzonjana none agira ngo leta twese tuba turi kumwe turiko turaba inzira tukagenda uriko unyonga iyo modoka nabi bakakubwira bati uriko unyonga nabi twebwe rero ndiko ndaraba uburongozi uko babwigishije nuko twese twokwishimikiza ijambo ry'Imana nguzutore urumva yabahejeje kumubwira wewe vyajejwe ati rero ucutora muri bajya bakurambere utoremwo abemera Imana bakunda Imana utoremwo abantu bimvuga kuri abantu batagira igiturire murumva aho hose bakunda Imana bakunda ukuri batagira igiturire hanyuma bagene batore batware abatwara 1000 abatwara 100 abatwara nice twanamvuga nyumba 10 mu Burundi twakizanye gute hari ibyo dupfana na bene Israel nyumba 10 ngo n'abatwara 10 ngo abo rero nibo bazokora ibyo byoroshe wowe wawe bazohanza nibigumye niho natangwe kwiyumvira mu Burundi
mu myidogo ihari 80% n'ubutungane. Ibaza ko ntabesha. Yega ndaba ibirego bampa usanga bihagaze ku karenganyo. Gushika umenga jewe nogenda gutora umuti wo kumutumba munaka. Kandi hari ndongozi. Ngira ngo abajeje intwaro barabizi. Babura amatari. Bamusitanteri bacari bashasha ndacabaraba neza sindatangura kubandikira ama message. Mugabo kubona umwene gihugu ku mutumba munaka ariko arantabaza. Sinjambwira bura amatari. Ntinyishu basi ndayihera uwo mwene gihugu. Iko jeje avuga akira message ampaye. Ntinyishu ko wase kumwishura jewe ndamwishurira. Twotera imbere gute tumezo? Umukuru w'igihugu ari wazoja gutora umuti ku mutumba. Twotera imbere gute? Tutagira indongozi zibibazwa. Yabivuze neza. Burya igihugu gitwagwa mu mice kugira bivuze hariho abajejwe intwaro. Abajejwe intwaro ni bajejwe ubuzima, gukurikirana ubuzima bw'abene gihugu. Umwene gihugu yarenganijwe ni wajejwe kumuvugira. Bamwe nifumbire umuvugira ubwa mbere n'umukuru w'umutumba. Ntavugi umuvugira ubwa mbere si agronome moniteur agricole wo ku mutumba. N'umukuru w'umutumba tegeza kumenya ko naka yabuze ifumbire. Chef de zone ateza kumenya ubuzima bwa muri zone iyi. Niho nabiravye neza. Twese inzego z'u Burundi uwo mwaka Imana yadukorera ibitangaza cyane. Kuko nibwo bwa mbere bibaye aho urwego nshingwa bikorwa rwa leta, urwego rw'ubutungane n'urwego n'inshinga amateka nkenguza amateka bicara hamwe batugira twigira ibibazo by'abene gihugu tubironderera inyishu. Twese twarahuye. Niho twabonye ubutungane bidogera cyane aho buvuye nta ubibazwa n'umwe. Turiyumvira none ko abacamanza biyita basinda bibazwa ngo jego ndigenga nta wumbaza. Murazokumviriza bazi ngo independence de la magistrature nuko ufata ingingo ushaka atanu mashobora gukubeshuza. Ngunguruza ni washaka. Ngunguruza ni washaka je nta umbeshuza. Umva ni basinda bibazwa. None mu gihe umwene gihugu arenganywa nkaba ntafise uburenganzira bwo kubaza umucamanza uyu muntu wamurenganije gute, ico gihugu cotera imbere gute? Jewe maze kuvuga nti ni jewe umucamanza kizigenza umunsi nagirisha inama abacamanza ubwa mbere bavuze ko ndabinjiriye. Iyumvira umucamanza atazi gusoma n'amategeko abone ico umukuru w'igihugu ajeje. Aho yaravyize nta mucamanza atize histoire des institutions et des faits sociaux. Nta n'umwe. None ivyo biyoberwa gute ingene inzego zikora warinze abategeka. Muka kubera tevuga yuko ni wa munoho wo kugumubona hariya hejuru ntiwigera ubona kwisi uriko. Uwamanitse aramanitse hariya. Uwo munoho uwo mutima muke tutawutaye mu ndongozi abize cyane cyane ntibikunda ntituzoshobora kugenda dutera imbere. Abacamanza ubu niho twagiye kubibona turavuga tuti none ko hariho urwego rw'igihugu, umukuru w'igihugu ubutungane bugenze nabi niwe babaza, habure iki niwe babaza. None harabuze abandi bashobora kunganira umukuru w'igihugu bagabazwa ku rwego rw'intara rero acabura amatara. None bura amatara itumwajije wewe ngaho mu ntara yawe ko bavuga ko ubutungane bwase bwabaye ndase nibiki ateka tije ntimubimbaze uri bura amatara ukavuga ngo ntimubimbaze wivyo kenda mubaze ngo bariya ivyo bintu birabaho ngo ubutungane bwibwa gwe. Mugabo ubu rero twaragiye inama aho bukera mbere twasavye yuko ayo mabwirizwa duhejeje kuyiga twoca tunyarutsa mu ndwi imwe akaba ahejeje kuja mu ngiro hanyuma tuje kubishira mu ntara rero neza no mu makomine.
mu ntara dutegereza kumenya urwego rw'ubutungane rubazwa nde. Abo bavuga rero ngo ndigenga azobibazwa. Ubutungane atari bwiza mu ntara bibazwe. Uramatari niwe wa mbere kuko abene gihugu barenganijwe, niwe wa mbere ndayahundwa niwe mwene gihugu akiruka ati je nyamara je ndarenganijwe. Umuramatari akabisa uburenganzira guhamagara utwara urwego rw'ubutungane mu ntara ati ngwa hano ko ibintu vyasaha vyagenze gute, akumva ko nawe afise ico yishura imbere y'abene gihugu. Ubutungane turazi ko buzoca bukira. Tuve mu ntara tugende mw'ikomine naho ubutwara urwego rw'ubutungane mw'ikomine haba bizi ko abibazwa. Musitanteri baramwitura nawe akamenya ati wewe yagenze gute, tumanuke no mw'izone. Ndazi yuko ubutungane buzoca bukira. Ingorane zari sindabibazwa, ngira ivyo shaka ndigenga. Mugabo nitwamara kubitunganya neza. None ibi vyose kubera iki turiko turabibona ubu? Kubera iki kare uri ndongozi y'igihugu wamenga urose uburenganzira bwo guhonyora ku bandi. Erega umuvuma ntimurondere gupfa handi. Uri umuyobozi w'igihugu wowe ukarongoye igihugu ugaca uvuga ko urose uburenganzira bwo guhonyora ku bandi, nabo bandi bakavyumva uko nyene ngo niwe yica agakiza. Ngo niwe yica agakiza, ngo aho washaka akimu washaka. Abantu rero iyo umaze kwitwa uko ukavyiyumva nk'uko nabo bakavyumva uko, icambere batanguranwa umwe wese ashaka yuko ubu wiwe, baca bagwana rero hagati yabo. Ntihagize rero uzubona mu bene gihugu izo ndongozi bose bari mu njyane, kuko umwe wese ashaka ko umukuru abo wiwe. Kubera uki umukuru yigejeje nabi avuga ngo je ndica agakiza mwoshaka nkimwoshaka, ntiwamenya ko ari gutunganiriza abo bantu bose. Bisanzwe sinumva ngene abantu babambaza ibibazo jewe vyarananiranye ko umushikiranganje yishura ivyo bibazo. Mu mwaka wahera nafashe ingingo ko abashikiranganje bose bagendera intara kugira bishure ibibazo vy'abene gihugu muri ico gisata cabo. Narababonye abashikiranganje benshi baca babwira ngo sango ndagiye ngo baramatara zosigara bibishura. Umushikiranganje ndashobora kwishura ibibazo byo mu gisata ciwe, no kuvuga nta mugambi agifitiye, kuko yari afise imigambi abagera akavuga ati aha akugira ngo bigende neza. Yashaka mugende no mubaze ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi uti mbe umugambi wuko umunwa wose w'icyo ufungura tugeze ku bice bingana iki kwijana mu rugendo ko umunwa wose w'icyo ufungura twoba tugeze he kugira tumenye hasigaye ikibuze. Ntibakubwira namba akosa karoro gatoya. Umunwa kuronka icyo ufungura tugeze haburiki hakubwira yibere ngaho n'umumarayika yibere ngaho, kandi ukabona n'amakaruvati nyene neza cyane. Umunsi umwe navuze ngirisha inama aba BPI, nzambona ba mama baje bambaye twaturato dusongoye n'imvutano ino nahano bajana mu miceri ibyo biratumura bijana. Urwego shingwa bukorwa bw'igihugu rujejwe ni nk'umukomanda, kuko abakozi n'abene gihugu bose na burimo wewe uburi kuri abakomanda kugira babikore biri mu rutonde. Murabaza inzambo kugira yemere kurima hari imahwa. Narinze kuvuga ko jenganje kwirondera amatracteur ndahirimire imbwira iryo shinge n'igiki ngaho ngurumva ngo ibidukikije ngo wifa uko ahantu harara igihugu kirimo abantu bangana uku kikaba ari gitoya uku uvuze ngo kuraza nagira wari guca wiga amayeri strategy ingene nawe atorara ho guma haryoshe. Nivyo we wiga ukavuga uti mbe none ko mbona abarimyi bimbura bike niye strategy nokora kugira bimbure vyinshi.
aho niho uburi muri cya gisata mugabo utahazasaha ahubwo ntiyabivuze neza yabivuze mu mbabarira amatwi nayo ibiba byo biteye isoni. Muhira tubanza kunywa icyayi n'umukate n'umurete tugaca tugenda ku kazi. Ushitse ku kazi cyambere ni telefone. Hewe mbega uno munsi dufatira kayihe ubwo bavuga tunyoye icyayi dufatira kayihe uno munsi ngo hewe ngo hameze neza ngo hari ivyamwa vyiza ni kuri Calvados. Bahejeje gutelefonana urumva yashitse ngo yagiye ku kazi rero navuga yagiye ku kazi ntiyagiye ku gikorwa yagiye ku kazi ntiyagiye ku gikorwa. Itelefone arafa ndazi yuko hari abakadre agenda afise liste y'amatelefone y'ababaza mu telefone mbere ko atangura akazi. Ibyo ndazi ko bariho. Hanyuma barahejeje gutelefona nivyo bitwaye isaha yashitse ku kazi saa 2 agaca bahura hahandi saa 3 ugasanga ikiyago cyaremye ntagiye uharira nawe simurada bibona. Barazobaza abo twakorana ndi ministre de l'Intérieur nababuze abo nkoresha hanyuma nkavuga ngo ngira ndabe mu gisagara nge ntihahema ngaca asanga bibereye kwirigara kuri Edenidirac ariko bararya imirete cyane baza none mwebwe amahera muyakura he gabasha munywesha ivyo vyayi niyo mirete bagatwenga gusa ntacyo babona uko shitse baciye bampa intebe ubwa mbere karibu monsieur le ministre bazikomeze nkabo karibu monsieur le ministre mbega ufata iki kabaraba aho kumarama kubera iki ntibari ngaha kuri isi barabi yanyama wa undi yasigamanitse gusa nico gituma bari nyongera umushahara ntibarondera ngo umushahara upfa ahavuye ngaho iryo rigara rihera saa 5:30 uza wumva wewe warageze ko jya gutora umwana kwishuri harageze urumva ciye ava kuri rya rigara. Aho rero ntituvuze abantu babicaye imbere y'ibiro byawe. Hariho inkuru imwe yigeze kuba umuntu yicaye arabatera ikigongo wa secrétaire umumama bati telefona Deje bahamagaye Deje haca hitaba umuhabara wiwe niwe yacafata telefone yita wewe uri kurondera Deje hitavye umuhabara bari kumwe muri restaurant naho yarari uno munyamuntu ndahazi acha wari we yitaba izo ngesi zo tutaziheze nti ico cyo mvuga ngo temere karane. Hariho ikintu namambona abarundi n'aba specialiste yo dernière minute nkobo hari habibundiye biyicariye bazohegera 2039 bagacava ngo temere karane irageze nabi mumenzo uko nimuzopfa mushitse none ibyo byo ntimura mubibona. Hari inama bavuze ngo itangura saa 3 aricara muhira akivyukira saa 2 akabanza nyene akitora guza utuntu saa 3 igeze muracerewe inama have noge n'ingoga saa 3 yageze nagira utangura kugira kontaroburu ukavuga uti mbega haje hazobera inama gushikayo hatwara umwanya ungana iki ugaca usubira uti mbega ku mwanya ari uyu novyuka sangapi noga umwanya ungana iki kugira nitegure mbe mpejeje mbe ngize depart hanyuma ugaca umenya uti ijya namibera mu bisanzwe ndavye kuva mvyutse n'amasaha ya ahari uti mbega ngiye ipine nishobora gutoboka ugaca wihamarje utazi kugira ko ntaruburu nkumenye uti 2040 dusigaje imyaka ingahe. Muri iyi myaka nzoba nabihejeje muri ministere yose nari kugenda sanga tableau année 1 année 2 année 3 année 4 gushika aho ushika kuri année 15 abari no ngarabikora ndabizi kataruga arabikora ndabizi dushaka gutera imbere ariko
Emily Karanti eyemereje wiyicariye genda gire gatoye kuko ngaha niho haba hageze ko tuza turisuzuma. Jena ravye kuri bije y'umwaka oya iyi revision tugize amahera azotanga gukora itariki imwe. Nararondeye ministeri imwe yoba muri PTBA yaravuze iti nsijya karangi ibibiro bisesuke yarasonde genda muri amabiro ingenasa genda mu yarari ingenasa nta numwe muri PTBA cyaravuga none aba bantu batazi na maintenance y'ivyo bafise borema bishasha utazi no kubungabunga ivyo wari ufise. Nasanze ari abantu ari guherekeza gushika bipfuye imodoka ipfuye akakuma igaca yicaragaho gushika ibore. Ntimuzi kugira PTBA ya mbere kwa kubanza kumaintaina rezaki mukayo muri muravuga ngo tuwa aki murabambere muvuga iki ihera mugakuvuga uti iyi ni aki turafise ikamyonete tuyibungabunge imbere yuko twiyumvira kugura iyindi. Uzubona hari kamyonete zitanu zitokogwa no ku miliyoni 50 ugaca uvuga uti kamyonete zose zarapfuye tugure kamyonete zitanu amamiliyaridi. Tuzotera imbere gute tubezo hariho erega ndiko ndakabacumita kugira ngo mufudike mu mutwe ivyo muri yo byo vya kera biveyo haze bishasha twatabuye urugendo. Kandi rero nagenda abwire ibi ni Imana ibi vision ni Imana nagenda yongirije muri buka tukibitangura mwavuze ngo vision ngo y'umukuru w'igihugu nimwigeze mwumva ko ari vision y'igihugu. Cyagihe narabihaniza mugabo cyasanga Imana vision iyiha ujya ari imbere y'ihanga hanyuma akayimenyesha abandi. Nagiye gisoma twasomye Musa niwe yahawe vision ati igihugu cy'amata n'ubuki kimeze uku nuku agize abibakoza batabutse gatoyi gusa baranyoterwa gusa ngo yaviziye ibihego yaviziyo w'igihugu cy'amata n'ubuki waje kutwica mu bugaragwa. Hanyuma rero kaya kantu yavuze ko umukoroni n'akantu gakomeye cyane na bene Israeli hagize agakoma mu Misiri ngo twisubire mu Misiri muri yanzu y'ubuja agakomye kose mu Misiri nimurabona mu Burundi agakomye kose Iburaya ndarosa amahera nguri nzi Iburaya none uyubatse nka mu Burundi yo paka kuyubaka kwe. Hariho umuntu yambabaje umunsi umwe kandi yari umukuru yari umushikiranganje ngo reka nawe uraraba ingene wogura inzu ngo Iburaya ucanke muri Canada. Naramuravye biranka ko ndamwishura ndamuraba Yesu wani waturi kumwe ngwe reka ngo onose jamais umuntu mwamuri kumwe umuntu aba muri onose jamais mwamuri kumwe Deje tuba yo ndiko ndabwira wama onose jamais ndarosa amahera ndarosa bakwe nico gituma ushitse n'ahantu uvuga uti ndabiyore n'ingoga onose jamais hanyuma ejo urafashwa yaho onose jamais ruhukira he kunanirwa kwironderera uri umuntu yize ukananirwa ngo mpakange iby'abandi onose jamais. Hanyuma mugabo tuza turategera jewe namasubira inyuma nkabanza kuraba ngo ntegera ivyo ari byo. Murumva yuko icanyoshe cyane abize ni umwina kugira umutima muke ugumuraba hejuru ntube ku isi ngo umenye itunga riri ngaha ku isi Imana yaturemeye. Icyo naho ndakiraba ndiko ndasuzuma ngasubira inyuma kandi
Imana burya ni Imana ihambaye, ariko arabivuga uko zibana hajya hariho ibyo uvuga ukavuga ibintu nari maze iminsi ndiko. Imana iyo nyine nta itakinyereka ati gasomesha niko bimeze ngo rabashize imbere yawe urupfu n'ubuzima, amagorwa, amarushwa, ubuzima n'ubuhigwe, hitamwo vyama biri ngaho iminsi yose. Hagiye bivuze Imana yoyo yagushiriyaho, ni wowe guhitamwo. Abantu b'ingorane bahitamwe bibatera ingorane. Nandibona Adamu na Eva, Imana yabahaye ivyamwe vyinshi cyane, icishiraho ivyamwa bibiri gusa, iti hajya ntimukoreko. Uburuhiro aho Imana yababujije, ahubwo niho baciye bakunda cyane, yita mu mutego. Jewe ndavyita kubura umutunzi ugateshwa umutwe n'akantu busa, ngo ndakenyaka ugacugarariza itegeko, ukarigarariza neza ngo kubera ukenyaka. Mugabo wibagiye itugu ufise ko ari byinshi, nabo bari bafise ivyamwa vyinshi, kuja kunohoke ngo nuko gusa shetani cimubwira ngo hajya ni sawa, ugacuta ubwoko. Kubera iki? Mutima muke. Kuri Adamu niko bahomvye, kandi tugiye turaduga na Gahini burya kugira yice Abeli yatezwe umutego, ishikanwa gusa ngo Abeli arashimiwe nawe uragayiwe. Urumva ibintu bibiri vyaba biri paralele. Ikizo c'ikibaberi Imana yabahaye ubwenge bacabukoresha mu bwishime, biburudubi. Ico webuki urumva no mu Burundi nuko nyene murandaba na Aburahamu, Imana yabwiye ngo igihugu ciza cyane nakujanye mu ngiki, ubwo nyene kitera inzara ntuze, inzara kiratera. None Imana so yari inzara iratera ruhukira mu misi. Izaki niwe yagira gende, reka nawe nyene yari yatekeye bya bindi badose cyane, na Izaki inzara yarateye akafata urugendo ati ntuva guma agumyeho. Rero ararima arimbura, kandi nta muntu ndumva yigeze atunga atarushe kabisa, nta numwe. Burahimu na Loti baratunze bose, arabatunzi gusa, mugabo baracanamo babungere batagura kugwana, ibitungwa byagwiri uraza kuzira kazira nitunga. Hatwebwe bajya bakurambere mu ndongozi, iyo babona hakiri kare iri tunga dufise ngaha mu Burundi, iyo baribona kare bagacavuga bati bane ba mama aya aturirisha niyo tuzotwegesheje ngo ndabereke tuje ku kivi dukore. Genda murabaje no munsi bariko barimba Butara, bose bibereye mu minsi mikuru mu mupfuko. Akigasi ni Imana nyene yavuze ati reka ndakwerekesha abantu bawe ntibapfe gutyo urorera. Ngiyo tuvyiyumvira, ariko ni wiyumvire n'abarundi batoye ubwo Butara bwa mbere bakabubona, barase kuvuga baranwinga kabisa, baranuma. Hariho abarundi nk'umuhisi Stani, aho yari kurya kara leta ngo twimbe, acagenda ati yikebera kuva mu Cibitoki gushika mu Kirundo ahagira gwiwe. Yavuze ishiramwe gitwa Komebu Festani, ubu Butare kuva mu Cibitoki gushika mu Kirundo gwiwe gusa. Yasize bakiki igihugu cyacu kuri bije Ubutare zero fra. Siko byari bimeze. Umugabo twatanguye minisitiri wa bije aravuga ati Ubutare buzopfa mwayi, ubu twatanguye kugira statistique y'amahera Ubutare buzokwinjiza. Niyo rero bajya baheba bakavuga bati basha turiko dupfa ubusa uko dushonje. Ingo rero twabonye urunyama runini, twabonye ingo ahubwo tuvyimbe tubihingure twese turye duhage.
oya kubera iki amageragezwa yamaho twebwe rero twaciye duhitamwo inzira yo gukumirana no gusesa amaraso duca tuja mu amahano mugaragara ndabwire imyaka 70 yaheze ubu twinjiye turavuye muri ya mahano cyo mu mwaka Dawidi umwaka wa mbere mwaka 2025 utweretse byinshi niwo mwaka nababwiye aho Imana yaduhuhiyemo akantu ikaduhanura iti koranya inzego zige ibibazo by'igihugu inzego zose ziri kumwe hari rumwe rwose byari byanditse ngo séparation de pouvoir urwego rwose rurikorana séparation hanyuma Imana iravuga iti hamagara zijya nzego zose zicare hamwe twaricaye hamwe birakunda ubu mwaka je narasavye ubumwe abarundi nabo basaba ndabasavye tugira ikimenyetso cy'ubumwe muri iki gihugu cyacu niho n'amahanga zodutiya zovuga ati babarundi babaye umwe ubu nta ukibagonda hanyuma duce tugira amahoro tugira impore dushobore kwikorera ibyacu amatora ni murabe umwumvikano waranze amatora aha abantu natwe ari twebwe twaratangaye mugakara imigambwe nuru hariho iyindi shetani abakuru imigambwe azi yuko abanywanyi arabiwe mu mfuko bwa aravuga ngo wanyivye abanywanyi narije zibara uri incabwenge umuntu yize urashobora kuvuga ko abantu ari tashoze ngo yanyivye abanywanyi akabona yuko abantu bafise umupfuko umenga ni itunga ryiwe n'impene ziwe atunze ari abantu mugabo ubu nabonye turiko turagira isuzuma ry'ira amatora yagenze hariho umunyamugambwe umwe yaciye avuga ati je n'ukuri reka kubeshera CNDD-FDD atabi wanje je nabonye ni kure sinoshikayo ngo ncavuga ngo bahariya ngo muratora CNDD-FDD murumva mwumvikana arandi abandi bagiye muri kampanye harabagumira ngo baraharaba bacabaza ngo mbega ngo hariya ngo umunye politiki avukayo ninde bati ni nakagwemwe bayo matwa ratwara hamwebe kubera iki ubu twashitsaho twese tubona yuko dukwiye kuva mu kinogo twarimo turaba iyo tuja mukabuvuze ngo ntakurira ngo tugwe mu kinogo bamwe bakwega abandi burira abandi bakwega tuzopfayo gute mugabo umwaka habaye ikimenyetso amatora araba mu mutekano ntangere abarundi ukabona ko babinezererewe atatasyo iri muri bo abanyepolitiki ukabona ko atatasyo rega ntimugire murabe nabagiye baca bavuga urumva amatora yagenze ukuntu twe twarababajeje tuti twebwe tubwire biro de vote byagenze nabi tuhakosora nta numwe yakubwira ngo biro de vote kubera iki ya shetani gumi kubwira globalization byagenze nabi tubwira aho byagenze nabi twara tuyicirwa ico gituma tuguma tuba tuti kirazira kuvuga ko batagenze nabi ko uvise amajwi vuga ko yagenze nabi yari parakogwa uvise amajwi ngo ko natsinzwe ngo byagenze nabi ngo baranyivye abanywanyi oye wowe ubonye akantu kabi cukavuga amaradiyo abari ngari kwaravuga ni ibintu byinshi byahindutse kera twumvise abamenyesha amakuru ngo ikiganiro n'abamenyesha amakuru twumva ingwano none ubu nagira iki kiganiro ahubwo kihava kivamwo inama nticari kikiri ikiganiro n'abamenyesha amakuru yabaye inama tuvana tumeze neza nagendeye intara zose amakomine yose naratangaye ibintu nabonye Kugaje ndabereke ko Burundi bwatanguye urugendo amahano yatuvuye ko intara zose amakomine yose narabonye ubumwe ntari bwigere mbona muri ubu mu nama baje gushikirizwa mu sitanteri bose bamwe bize n'abatize n'ayabo mukuru w'umugambwe kera ntiyitaba mu sitanteri ashikiriza mu sitanteri wo mwikomene we wasanga yaje abakozi b'Imana abapasitori abapatiri ababikira abashehe
hahajadi bose nkababona bicaye hamwe ubwo bumwe gantuze ubwo icyo ni ikimenyetso kinini cyane cyerekana ko turiko turagenda uwo ni umwizero ukomeye cyane rero nagira nishyura umukozi w'Imana hamwe hejuru bumva bavuga nijya nyama nicyo gituma uwo hejuru utazokwigera umubona ntawe umuvuga yari kwarondera ijya nyama gusa nta kindi hejuru bamanitse kurya yere bageze kuri yambwa kubera imbwa niyo yambara ifise umunoho w'inyama niyo ifise umutima mukibonye nisubira kuraba ibindi byose iguma kuri iyo gusa nisubira kurarira hajya ndabwira ikintu cyane nawe kigigiturire n'imbwa hajya nicyo yitwa mu Burundi bakwise imbwa uburana ugatsinda imbwa iragigiturire byari umuntu twahaririye ngo yagwa imbwa ngo wabonye itariyo ngo wewe urazi ngo nkashiye policier ngo ijyago ntishobora ngo kugigiturire ngo ntishobora ngo ntwigaburira gutariyo ni sawa nujya mu polisi ayikoresha yapfuye icipfa nayo nta wundi agaruka akayidonda rese uko igigiturire kujya tuhinduke ijya nyama yarakorotse ngaha hasi nimugende muyijya hasi irakuronderera hejuru mbese kurwanira ibiti ngo ngira umugambi ubwira nce ndonka igiti nce hariya ya nyama hejuru yarakorotse iri ngaha hasi ngo tuyirondere hamwe twese turaba hasi tugaruke ku isi tuvaho hejuru twese kandi bizoca biryoha muga nuko mu kuva hejuru uje ushikucisha ku buhomba busanzeho ntimurabibona umushinga amateka yashyize manda ntibamwongere uze murabe ashitse imbere y'abene gihugu ngo nitwa honorable naka wewe twaragutumye wewe warahejeje manda ntitwagutoye kubera ko umutubwira ngo wewe twaragutoye mu kirundi ho bacavuga ngo nyakubaho umushinga amateka naka ukibaza yatowe mu ntara yiye ngo yari umushinga amateka kera rero niba ko ashaka kugumaho nyanga abantu yahejeje manda waragarutse ku isi ashikaho nyanga abantu kubera ko umuvuga ngo nitwa honorable hariho abantu bafise ipete gitwa deje bo warabaye deje baho uzoca hose witwa ngo deje madamu rominisi kandi waravuye mu minisi ibyo byose byerekana ko udashaka kuba kuri iyi si ushaka kuguma hariya hejuru none umunsi twageze ababaye abashinga amateka 5,000,000 kizoca kiri igihugu cyayo none ko bizoshika none kuva mu 2005 dufise abashinga amateka baganiki ariho umushinga amateka azokaba ndabwikugura kabisa ya telefonye ambwira ko ashaka umubonano ntego ntuce usanga hamwe ku murima atego hanyuma araza nibereye kumwe n'abana ufise abakozi barenga 50 uriko urabahisha uri muravugana hanyuma mpejeje nja kurira imodoka yogenda mwereka ni nari naguhamagaye wewe umwe yaguhamagara wewe urinde ngo jengo ndi honorable naka mbona yambaye yebo asa nabi nko kubona uhejeje kuba umushinga amateka ugacusa nabi ntuba waramerita guserukira abene gihugu ntabyo wari ukwiye nibyo baguhometseko kuko wewe waserukira abantu udashobora guha impanuro yigene botera imbere ugacuba ko baserukira mwe muvyumva abashinga amateka exercice udashoboye guhanura abantu abene gihugu none baserukira gute ugatogwa wari uri muri commune Nzeye dufate muri commune Gisagara ugacuza kwibera ibujumbura guserukira abene gihugu cyangwa userukira abanyabujumbura vuga userukira abanyagisagara cyangwa userukira abanyabujumbura ibi byose ntituriko turaja mu nzira Imana itwereka mwebwe bari babandi baserukira nayo mushinga amateka aserukira 30,000 ni mwebwe mwari kumenya muti jewe serukira 30,000 reka ndabe ingene two kwisununura kaba koko imboneza yabo uri umushinga amateka wisanzwe cha witwa imboneza niwe batumye uri imboneza yabo none uri imboneza y'amajahe
tuze turamenya ingene twohindura ibintu. Rero turafise ibakwe twaramaze kuronka vision Imana yayiduhaye. Iyi gisomwa ntimuvuge rero ngo ni ikimfa gusa, harimo naco imva ngo none iyi gisomwa ngo kirimo inyigisho yihe. Icyo nyigisho ni vision, kukwereka igihugu tugomba Imana arakiduhaye. Je nashatse kubabwira kugira mubone ico kintu uwo Imana ikunze ikimuha. Imana yarakunze Burahimu gushika arano handitse ngo mugabo we ngo ntucugitunga ubunyene ngo kandi abantu bazonyambukira ngo myaka 400 ngo kuko gwicaca abanyemori nikizoba kimonogoza. Iyo ukoze ikibi mugabo urirukanwa, Imana irakwiruka kuko Imana yari yabonye ati hajya ahantu niho haryoshe, none hari abanyabyaha gusa ujya murima. Uravye rero Imana kugira iguhe igihugu hakijya nuko iba yagukunze. Yari yakunze Aburahamu kubera nawe ayikunda. None jeje ndabereka none ico gihugu Imana yonyene ivuga ngo yamiza kwijisha igitondo n'umurango no mwijoro imeze kurya ku Burundi nabwo mbona bumeze nkabwo. Ntireka rero menyesha abarundi babanze bamenye isezerano ry'Imana kuri bo, mubibone. None ico gihugu Imana yakunze ikakigabira uwikunda, ntimwasanze gisa n'igihugu cyo Burundi? Hari difference mwabonye? Aya je nabashiriye ko bariko baravuga ngo bijya vyamwe biva mu mavuta meza ma oliva les oliviers. None amavuta ya mbere ku isi ni olivier, ayagira kabiri sayivoka. Isi niyo n'amavuta abiri rurangira na ivoka na ya olive. Ivoka na ya olive uri kuraraba ivyo bavuga vyose. Je maze kubona Burundi tumaze gutora muri uwo mwaka gusa ibibanza 119 biri mu inzahabu gusa. Ibibanza 119 inzahabu. Jewe nararondeye ngira ndabe ko atamabuye y'agaciro dufise. Ibuye gitwa emerode twararitoye hagi mabaye ko twagiye gupimisha dusanga niryo. Hajya ubutare buruze nuko utaburondeye ntari wari bwa burondere none. Nawe wari muzi ko kwimbisha intoki tukinjiza miliyoni n'amamiliyoni y'amadolari mu mwanya mutoyi. Nko ndabugani aha mwese zindongotsi mwese ubunyene twova hasi tukamenya ko dufise umurima weze muri Burundi, tukabimenya twese uti tuwusorome nk'abarundi. Yekadore muri ko muravuga yose garingana n'ibyo Burundi. Ega byose biva kuyo twinjije twebwe nyere twisorome. Aho tubonye ubutare tubwimbe kuko ni gwacu, kubera ko tubaga umunyamahanga ni wazoza kubwimba. Je naravye n'amategeko bariko barayakora umenga bayakoreye umunyamahanga ntibayakoreye umurundi. Nico cyo nabwiye abarundi ntimwebwe aya mategeko n'abanyamahanga, abarundi ngo twimbe dushore kuko abarundi muzotunga amarundi hanyuma ibanyi nkuru y'igihugu nayo igira amadevize kugira dushobore kuzana ivyo tudafise ngaha. Rero ico gitoro cyo ntitugifise kiriho ngaha. Hajya rero igituma iki gisoma tugisoma no kugira mubanze mumenye yuko umuhoro mufise mu kwahareka kuhiga umutaye murawufise kandi murumva yuko Imana yaduhaye ikikunda igiha abikunda. Ni kugira udaca twumva ko Imana idukunda natwe tuyikunda. Abitubwiye kugira ngo mwerekane ukunda Imana ubaza gukunda umuntu muri kumwe. Kajya iyo bariko baravuga urakunda mugenza wawe nkuko wikunda wewe nyene, abantu bumva bigumye. Ukunda ko mugenza wawe nkuko wikunda. None we wikunda gute? Sinzi avuga genda bicisha hagufi rero. Cyavuga ukunde mugenza wawe nkuko wikunda, we wikunda gute? We wirirwa mu busambanyi ukagwara sida na buriya nka wo ukunda mugenza ucubandukiza. None wumva wikunda wewe wagiye mu busambanyi ucwandura sida kandi wari ubizi kwiriho. Mbwira ingene wareka kuyandutsa ubundi nawe warinze yiyandutsa kandi wari ubizi. Mugenza wawe mukunde uko wikunda, araba urugero we wikunda ucumukunda nta kindi ntibiremere. Nasanze mbere bitaremereye. Eka
none uzotanga ivyo utagira. Wewe ni wabufungura mugenza watafunguye, menya yuko utagira ibiro 5 by'ibiharage ku munsi, muheko. None ivyo bihagoye ko nawe uburiye niba buti udafise none umuhiki mukunde uko wikunda. Karakantu kari koroshe cyane kubaho nk'abana b'Imana, kuko twabonye ko Imana idukunda yaraduhaye umutahe. Hanyuma rero ku mutwe w'ijambo ngo je ndazi imigambi nabateguri, si imigambi y'amarushwa, ni imigambi y'amahoro, kugira ngo ndabahe kazoza no kwizigira. Abarundi ayo magume twaciyemwo yaratumye ibikomere dufise ku mutima ni binini cyane, ku buryo hari habihebuye ko batazopfa bakize. Yakavuze ngo abana b'Imana baroye he, ujya ari yamaze gucika inkokora, ati none baroye he, nimwihebure ngo nuko twaciye muri ajya magume. Yeremiya yababwira ati oya haheze imyaka 70 muzopfayo, twe natwe twavuyeyo. Nico gituma mu byumve neza, Imana ntiyari kuduha igihugu ciza nk'iki gitunze nk'uku idufitiye umugambi mubi, yari dufitiye mwiza, muga twari kwegeye tujamwo idusubire kwikwegera. Indongozi zibaye indyarya kubene kubo zirongoye, mubimenye nta mugisha tuzopfa turose. Ahubwo ari hateye ubwo batadusomeye muri Ezekiel nyene ngo mwabungere mwe babi, ngo mwiragira aho kuragira ibitungwa, ngo murya inyama zazo. Aho hoho rero uwiyemera kabisa, uwemera Imana ahasomye ntiyosubira kurya gaturire, yonezerwa abonye abo atunganiriza bose banezerewe, ntiworyama no kuryama. Aje murazi yuko nshobora kumara n'iminsi 3 ntasinzire ngo bikunda kubera ibibazo abene gihugu bafise. Mugabo gacasanga abandi bari kumfasha ivyo bibazo bibereye ku ikontware nyene bagataha minwi bayogora n'isaku nyinshi cyane bisuka mu by'abandi. Ese ivyo tubona hari uwundi yikoreye uwo muzigo. Oya, tugerageze tube abana b'Imana, dukore nk'abana b'Imana. Ivyo vy'imwidogo twamamwo mumenye ntimwihebure, kuko Imana ntiyari kuduha ibitunga, ahubwo ni muze. Kandi aha ku mitumbi wanyu niho biri, ubutare niho buri ku mitumbi wanyu. Guverineri Cenda mubona kuko acimbiri wabo nyene niho byuzuye ubutare twabusanzeho. Aha twabona duhonyanga ntuze nawe nyene yakuriye agahonyanga atarazi ko bicaye ku butare, kandi bworoshe kwimbaga ngo baza baratanguye. Narabonye ko baje kuhagendura. Twebwe rero ko tufise vision Imana yaratweretse, ntimuvuge ngo ni vision ngo ni ya Musa. Iyo bagize vision ahubwo munoho niho ucuza cyane. Hari umuntu yaciye anyandikira ngo none ngo butare ko mu butoye ngo hari ukuntu ngo tuzoca tugabura ngo ubona ngo umuntu ngo bufise mu gaciro kangana iki ngo twumve umwe wese ngo yazotwara. Hari wanyandikiye uko nyene, taravuga mu kama wanje we. Abantu iyo babonye rero vision baca bagira umunoho. Musa yapfuye kubivuga ati ubu mugira mukire, aba banyegiputa mubonye uko nimuzosubira kwabona ukundi. Imana kirabakatisha baza kugaruka mu maso ya Farao. Ubwa mbere Farao Musa kibisavye yaciye abanza kubaha ibikorwa biruhisha kurusha uko vyahora, bacamwirukako. We waraduhenze ugenda gusomborotsa Farao umubwira ngo naturekure, none hera baciye aduha ibikorwa byinshi, ubu rero Imana niruca hagati yawe. Aho nibabwanavye no mu Misiri, ereka niho byatanguriye. Kubera iki babonye vision ko bagira bagende, Shetani nayo ikiza ikabagumura ngo ba Musa nibo basomborokeje Farao. Bakigiye gato Imana irabagarura ngo baza kugaruke mu maso ya Farao kugira ngo ndamukomantaze ngo hanyuma ndamugirira akantu. Bagarutse Farao afata ingabo ngo abatere ngo we Musa wewe wadukuye hajya guza gutwicira ngaho ubugaragwa. Kubera iki? Iyo vision bayibonye umunoho ba munini bagatimamukwa, babonye n'akagorane bacava ngo none ngo vya bindi biri hehe. Gushikaho bahoneye mu bugaragwa, hagenda ugwaruka gusa nibo gwagiye gushika. Kiretse Kalebe na Yosuwa bemeye Imana bakagamburuka bakabandanya urugendo. None rero natwebwe twebwe dukuze twarabana biyo vision nitwayishikiye
Eporotaje mbona ari hirya yeje Emile Swasari reka Emile Swasari twayishaka mu myaka 10 twaba tuyishikiriye nasi bijya turondera sikijya gihugu none ubu nyene duhejeje kubona cyamata n'ubuki tuzorya tugahanga none byoba mu myaka 5 ntitwaba dushitse dukore rero dukora amaboko mu mpuzu kugira ngo bigende neza ubu rero ko twamaze kubona yuko dufise ibikwiye kugira dushikeyo biroroshe cyane Imana rero twavuga ko turi kumwe mugabo mumenye ko yaguma bivuga agenda musome n'ubu mu gitabo cyo gusubiramo amategeko gusubira mu byagezwe ngo shize imbere yanyu urupfu n'amagorwa ubuzima n'amahirwe ati ndabahanure murahitamwo ubuzima n'amahirwe mukurikiza ingingo zanje naho dufashe urugendo rero naho turiko turarufata mumenye ko emwe bimwe biri ngaha ibindi ngaha kandi bigana babwiye nti ntimutinye kuko muzobona abarundi nyene aribo bariko baragwanya uburundi ivyo muzobibona ivyo ntibatera ubwoba n'abandi byarababayeko genda musome mu gitabo cya Nehemiya yaragize amagorwa kiya kigabane cya 4 mu gitabo cya Nehemiya Basenibarati baramuhigira birabura udubi mugabo nticyabujijwe ko Yerusalemu yubakwa indani Nehemiya yasanze hari akarenganyo soma mu gitabo cya 5 akarenganyo mu gihugu kabaye ndase aho bagira baja bene wabo ati none ndumutaye mugira baja bene wanyu ayi wacu nabo turiko turagira baja nta mazu ariko aragurishwa ngo n'amadeni bafashe amabanki nta ma microfinance ariko ariba abantu ikibonane none mwari muzi ko bijya ari biki hirya n'umuvumo Nehemiya yasanze bimeze kugira genda murabe uno munsi ari umuntu agenda kihagira itongo ry'igihugu agaca arikotesha ku bene gihugu sivyo ntibiriho mubanza abanyabubanza ngaha sivyo nama nabo muri SRD aho umuntu yiritongo ry'igihugu akarigira gwiwe agaca arikotesha abantu ahanza agatumba yega ndabibona ndaza aho biri none sigaye karenganyo kari mu kigabane cya 5 mu gitabo cya Nehemiya yasanze abantu bari kubarenganya bene wabo ati none nta kuntu twabasubiza bareke kutubera baza tureke kubarya rero ntihagire umuntu azokwiyumvira ngo tuzogera tutari kumwe n'ikintu ngaha kiturindiriye cyamakihari namande babwira amageragezwa ntazoreka kubaho mugaharago umuntu azovako muga bizobaho kabisa aho ntihagire umuntu avuga ngo arera bizobaho mugabo twende dutore inzira y'ubuzima inzira y'amahirwe tureke gutora ivyo bituzanira umuvumo tuzoheza dushike amahoro kandi jewe ndabaremeje jenzo hashika Emile Swasari ihirya yeje ereka n'ubu hari abamaze kuhashika bakwiye kuza gufata ukuboko abandi kugira badugane ntibariho muga ntibemera gufata ukuboko abandi ngo badugane arafata amahera agacaja kuyageza i Dubai aho kuba kuruyizine kugira aca hakazi abandi nabo baduga aca bigisha ati ayo uhembwa fata igice kimwe uciyagura akagurube aya nayo uciyagura inkoko ayo yagure gushika urungana n'itongo rikwiye none gaho n'umufashije amahera yawe naguma ngaho bahara bafise amahera bicaritse bashitse Emile Swasari ngaruka mufate ukuboko abo bataraduka tudugane twese turumwe barayanyegeza ndabizi barayanyegeza mugabo mari mukwiye je navuze nk'abadandaza je naravye amakoperative n'amasosiyete yahora yiri mu butare jewe ndiyumvira yuko ayo masosiyete uno munsi bashatse okubaka izine runini ru industry ruhingura ubutare bw'icuma cyane kwiza barayafise ndabizi nibaje hamwe ko amahera n'ubundi bayakuye mu butare bwacu
bayateranye bakwize imiliyoni 100 z'amadolari barabe ko tutubaka ihinguriro rihingura burya butari bw'icuma n'ubwakwiza na cobalt hanyuma dushore. None hari ingorane iyo izina nizo ari iwawe mugabene gihugu tukamishira itunga. Abarovyi je murambwira abarovyi burya bose bateranije bonanirwa kugura urwato rwo kuroba gwiza hajya muri Tanganyika. Ereko ubwo bumwe nibwo buzotuba dutera imbere. Ntaco tunanira ngaha turumwe. None rero ko dufashe urugendo turufate tubizi turi kumwe mureme Imana yaduhaye vyiza iziko itondera imigambi myiza. None rero mwebwe mwaje kumviriza uyu munsi teramanye Imana ibahezagire mwese nuko bandanya tuza turigishanya kandi ndazi yuko ntazobura na batanu bagenda bakiza. Ariko bijya bitabo by'imaze kwigishwa ni byiza ko mukwiye kuvyiappropriate sinzi ko babizanye. Ariko n'ubu nk'iki cy'umwaka mu byabaye mu byigishijwe mu kwa gatandatu n'ibiri ndazi ko kizoba igitabo cyiza cyane. Abakozi b'Imana bigishe bazi yuko ubu buhanuzi bariko baragira mu myaka 2060 bazobisoma baca bavuga ngo ivyanditswe bavuze mu mwaka wa 2021 hanyuma tubone ivyamwa byavyo. Imana ibahezagire neza.